make you my boo. I'ma take you out to Malibu. I'm gonna show you what it do. Turinga kubera nyene uno musi uko nyene ndimo ndashuringa video shasha yanje yitwa Fine Girl. Hama nyene kabigiye gusohoka mu minsi imbere. Zabe kuri YouTube tuzamenyesha byose mu bantu bankurikirana. Kuma social media yanje nka Instagram, Facebook, hose kuma Snapchat hose. Nzobamenyesha umunsi izo video zo gusohoka. Ubu turi ku behind the scenes ndashuringa gusa. Abantu bagurukera biboneka ko ino video warayiteguriye. Iyi video niyo video nshaka nyene nayiteguriye sana kubera nyene hacemwe nyene ni imyaka myinshi nyene nakora kubera nyene ku bintu nyene bivanye n'amafaranga n'ibintu nk'ibyo nyene nari mfise uburyo ntabyo nari mfise bwo kwita video ni kandi je nkabashaka gukora ikintu kizima kandi ikintu kizima gisaba nyene umwanya n'amafaranga nyene ibintu nk'ivyo nyene duheruka mukorana na Young PDK nka manager wawe kuri ino video barimo cyane hari abandi bantu bakorana PDK twaradukorana ariko uyu mwanya nabwo ari nyene nabwo niko nakorana nyene urumva nyene yes nimwe n'abandi bantu nyene twamenyanye nuko nyene umuntu amagarikiyo agarika ibikorwa byanje ubu kana mvuge ni Firemo kuri wanje yarabonye kumenya nyene ashaka kumfasha hama nyene yes nyina agarika ibikorwa byanje ubu. Kwizina nditwa Firemo Ndayizigiye ndi mukuru wa AB Mark. Naravye ibikorwa byakora niyo yatanguriye ari kumwe na PDK naho batashoboye kubandanya je naragerageje ndakurikirana ibikorwa byiwe ndavuga ati naramuhaye program mvuga ati agerageze arondera uburyo twashobora gukora kino gikorwa tukagihagarikira twebwe nyene tutarire gusabiriza abantu menga ntabwo nabo nyene bashoboye kudufasha. Twamutse ikibazo izosoka ryari mutegekanya ko nzoje habona ryari ino video kawaida niturangiza no munsi gukora i video turitegura mu minsi nka 20 bisigura mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu izaba yiteguye kuja kuri YouTube. Ku barundi bose bakurikirana igikorwa cha SYB show indirimbo basha cyo babwira gusa nuko mwogenda nyene mukagira subscribe ku YouTube yanje ni AB Mark actually ni double B kuri YouTube hama nyene mukagira subscribe kuryo nize posting amuzawambere kubibona. I'm very excited. It's something different, you know, but I'm just ready to see how it's gonna end up, you know. So I did some video. I used to do like videography back in the day, like when I was in high school and things, like in theater and stuff, but not this aspect of it, you know, like a full video shoot, you know. And then also like the African vibe. I listen to, you know, the music and stuff, but actually like vibing, you know, with everybody around is different too. Ndizera ko iyi video izaba nziza kubera ko aba directors bari organized bafite gears, so ibintu byabo bigaragara ko bizaba byiza kabisa. Bakunzi biwe niki ubasaba cyane cyane bari muri community y'abarundi n'abanyarwanda bakumva indirimbo ariko baririmba no kumva indirimbo kuyisharinga na bagenzi babo bakayibumvisha. Of course bazayikunda n'indirimbo nziza, video izaba ari nziza, and they have to subscribe on the channel kugira ngo keeping my views up kandi abantu bose babashe kuba bagera ku bikorwa bye byihuse. Find girl what it do they call me every baby girl how you doing, put it at your number, let me get your number, I wanna get to know you better, hope you can be my African queen, yeah. Ababyeyi b'abarundi kenshi bakunda kuba bashigikira abana babo mu bintu nk'ibi bijanye na music, we byagenze gutubwira ngo uri hamwe n'amaso. Jewe namukurikiranye kera mbona umenga akora ibintu byotaga ubutumwa cyangwa bugatanga message mu bantu kubera ko akora ibintu mbona bishimwa nuko gusa bitaraje habona cyane ngo bikundwe na benshi cyangwa babibone, ariko byomara kuja habona benshi bo bishima kandi bakanabikunda. Kandi naho kenshi umuntu w'umwana abantu bugwaruka bakwiye kunganirwa no gutegwa intege kugira ngo
bashobore kugira indoto zabo bashobore kuja habona. Erega abana bose bafise ibintu byinshi bokora kandi bigateza imbere isi, niko usanga abavyeyi usanga tutavyumva kumwe tubitahura ngo tubashikire. Ubundi ho tubashikiye bogera kure kandi bodushikana kure nabo bakishikana kure. Nk'umuvyeyi uharuye kuva Ebi avuke n'ahageze usanzwe yegeranije abantu nk'aba n'ibikoresho by'ibi wiyumva gute nk'umuvyeyi? Ahubwo byantangaje kubona, urabona ko twagira ati ahantu twinjiye ni hehe n'aba bantu byagenze gute, kubona ko hagezeho bishikana nk'ahantu nk'aha bonyene bakagera bakaganira n'abantu nk'aba muri ibi bihe. Urazi nk'izi bikoresho bariko barakoresha abahinga, urabona ko ari ibintu bitoroshe cumenya atabana kubwa muri umuntu yobandera agakura. Vyukuri naje byantangaje kubona Ebi hageze mu myaka yiwe ku nkunda muzi, ariko yarabaye umuntu mukuru asigaye azi kugera akaganira n'abantu gushikashika ku bintu nk'ibi. Mbere bisaba n'uburyo budasanzwe bitoroshe. Ndayimushimira kandi afise ubwira kwera nk'ibikora no muntu bikorwa n'umuntu abikunda kandi abazi yaje. Wari muri iyi uhereye mu Vumera ahantu wari ubaye mu makambi y'impunzi, Ebi birashika iyo mana yari kuri bikeyi byaha cyane cyane kubera muri Afrika yarakira umwana muto. Twageze ahakira umwana umusore mutoya. Ubu turaha kenshi ndi nkoni mu isengero ndiko ndacuraranga. Yari amaze kuba atari ukuba amaze gukura bari mu vyabo cyane, ariko kera mu misi heze yari amaze gucuraranga. Mbere akamya gucuranga inanga mu buryo akurikirana gusa karaba uko ndabikora. Mbere nawe atangwa no gucuraranga bidasanzwe gushika uvuga ati ubu mbere nabaririmbyi canke abandi barabamwifuza ko yoba hafi kugira ngo acurarange. Nuko gusa cyafatigura ubuzima bwo muri Amerika kutoroshe, cyaje gukora mu buzima budasanzwe n'amashure n'ibindi, ariko ubundi bwo yaragiye kuba umucuraranga arasanzwe pe, kandi abikuye mu mutwe n'ishaka ryinshi, kandi yari umuririmbyi urabizi ko twabisanzwe dukorana. Akajambo kanyuma waruka nka Ebi ama n'abavyeyi b'abarundi. Akajambo kanyuma nuko abavyeyi bose dukwiye kumenya iki gihugu ni citerambere, iki gihugu kirimo vyinshi. Abana rero tubasupportinge, tubafashe imbono zabo canke indoto tubunganire kugira ngo bashe gushika mu bintu byinshi. Urabona n'ahantu ho kwigira ibintu, n'ahantu abantu baronkereye impamya bushobozi nyinshi, hariho uburyo bwinshi abana bakora bakagira ikindi kintu bishikanye. Reka rero tubafashe. Hanyuma abana kenshi bakunda gukora ibintu banyegeye kubera abona ko abavyeyi batabakurikirana, babona kumenga abavyeyi ntibabikunda, ariko abavyeyi bakwiye kujijuka bakamenya ko isi tugeze muri ya kijambere. Ibintu twaradukoresha muri Afrika byari uburyo bwa kera, ari uburyo bwa kijambere tugezeho. Ubwo rero kuba bariga bafise ubwenge ni kubafasha, kubatera intege kugira ngo babashe gutera imbere, kandi aba bana bafise imbono nyinshi muri bo. Tuzibafashije rero zobashikana ahantu. Abavyeyi rero tuvereraho turi mu byumviro byacu nk'ivya kera tubivemwo. Iyi ni isisha tujane nayo mugabo ntidutakaranga, tuguma nakaranga ku Burundi n'abarundi, tuguma turi abarundi, ariko tubafashe nabo bagiri ubwo buranga bw'u Burundi, bongere babe naho muri Amerika bahigeze nk'abantu bashobora gushikana ahantu. Fine girl, what it do? They call me Ebi, baby girl, how you doing? Put it at your number. Let me get your number. I wanna get to know you better. Hope you can be my African queen, yeah. When I initially got here, I was like really nervous because I never did a man's makeup before. I'm just excited, but yeah. We're just doing a natural look. It's supposed to be an African queen, so hopefully I can bring that out. But yeah, that's pretty much it. Alright, so mu bisanzwe tubasabe kabisa, tubasabe neza mugerageze mukurikirane kuri social media, kuri YouTube ni Double B, mugende mu subscribing, hanyuma no kuri Facebook na Instagram subscribe kuri channel yiwe ya Ebi Mark na Double B, ku buryo nitupostinga video, nitupostinga inkuru zazo zose muzabe muri happy kumenya n'iminsi tuzasohora ama video. Turabasabye mukurikirane cyane gose, tubafitiye ibikorwa byiza twateguye. Please tubasabye mutwiteguriye ibikorwa byacu byakire neza. Stay tuned. That's all.